kaze mwese mwasuye kwitaba isango ry'amakuru yo muri mwe kw'ikirundi mwama mwumva muce kuri wetatu akaburungu radio Peace FM akaburungu ko mukava ikibiraho amasaha 28 kuri 28 turi kwigenekerezo rya 30 rusama umwaka wa 2024 igize ingingo nkuru zigize amakuru y'uno munsi. Igisasu ntezano kumwishira hamwe y'ubwishingizi bw'ikawa mu gisagara ca Bujumbura havuga kutumvikana hagati y'abakozi hagati ahurikiye avugira ubushikiranganje mu byo bujeje harimo umutekano asaba abarundi gutanga amakuru ku gihe hakubanza kuyahabo bitareba. Amashirahamwe haranira agateka kazina muntu hamwe ni radio Peace FM y'Igwaruka yarerekanya hahagaze mu rwandiko rwashizwe ahabona kuri wa gatatu kubijanye n'iburabuzwa riri kurakorerwa impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania muca mu vyumva mu mugambwe IPD zigamibangaho babandanya kwibuka uwahoze arongoye uwo mugambwe Zede Feruze yakandaguwe n'inzego z'umutekano mu mwaka wa 2015 aho hatumvikanye ko ikiringo ca gatatu cavuye gikwega amabi menshi n'akarambaraye mu gihugu. IPD zigamibanga isaba ubutungane. Amakuru tubategure saya gusa turafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata kumana na Jewe Philibert Karango ngira ndabashikirize nk'abandi ko ndafashwa na Shaninarizwa mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese. Radio Peace FM. Nyawe ipromusanze ari mbi cyangwa yasinze amatora yatsinzwe mu matora gacuzo kagira kumbure bibi bisumbiriza ibyo iprona yaho rigira nije novuga ko ari bibi bisumbiriza begabo Frode yatwaye amezi 3 yatwaye amezi 3 ubutegetsi bwa gisirikare burayitembagaza ndafise itangazo ry'amezi nari ndavuga ati kuvubu jambo ntari guciriye warumba rero ndabivuga nakure turahaza ubonte kajenga heza nakwitonde warumba rero ngo mvuge basi bandana aho gwe nti usanga kabivuga sinarinda guhaye jambo sije ndanaripanga ngaha Narimejeje kubibabwira reka makuru tuyahereye mu bijanye n'umutekano aho ku muhingamo ho kuri uyu wa gane w'igenekerezo rya 30 rusama umwaka wa 2024 hatewe igisasu ntezwanoke kizwi nka grenade ku cicaro gikuru ca Assurance Bicor mu gisagara ca Bujumbura. Bivugwa ko yoba yatewe n'ubusanzwe ari umukozi w'iryo shirahamwe aho hikekwa amatate hagati y'abakozi n'abakoresha. Ivyo vyahononokariye gushika ubu bikaba bitaramenyekana. Muri ico gisata nyene ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo umutekano wahamagarira abarundi kwijukira gutanga amakuru ku nzego zibijejwe zibegereye aho kuyarungikira abari mu birometero byinshi batanabijejwe. Lieutenant Colonel Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabishikirije kuri uyu wa gatatu mu kiganiro n'abamenyesha makuru igihe yariko arerekana abagirizwa kugandagura umugabo yitwa Irakoze Bruce yishwe kwigenekezo rya 16 ku kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2024 mu Carama mu gisagara ca Bujumbura. Amenyesha ko mu gihe ubonye icaha icarico cose ikiziga kigatogwa canke n'ubundi bubisha abantu ba mbere bo kwitugwa ari inzego zibijejwe gukora amatoza kuko arizo gusa zirekuriwe gukora amatoza mwe nayo. Pierre Nkurikiye asigura ko kwihutira kuvyandika no kubirungikira abantu bari ku birometero amajana n'amajana atari byo kuko muri bo atanumwe aba ajejwe amatoza canke akorana n'inzego ziyajejwe. Yatanze akarorero ku batanze amakuru y'igandagwa rya Bruce Irakoze hakiri kare ko bafashije mu gutuma amatohoza anyaruka kandi arangira neza abagirizwa bose baranafatwa. Mu gihe umugambwe IPD zigamibanga uri mu ndwi yahariwe kwibuka imyaka 9 wahoze awurongoye Zede Feruze agandaguwe ahowe kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, uwo mugambwe warasohoye itangazo mu ntumbero yo kwibuka iyo ntwari no gusaba ubutungane kwigandagurwa ryiwe. Uwo mugambwe umenyesha ko amatohoza ku rupfu rwe ariko arakogwa kandi na sentare mpuzamakungu mpanavyaha kw'isi CPI. Ibindi biri muri iryo tangazo na Albert Maheka.
muri iryo tangazo ryashizwe ahabona kwegenekezo rya 2022 Rusama umwaka wa 2024 n'umugambwe IPD zigamibanga batangura kwibutsa ko mu mwaka wa 2015 abarundi bo migambwe yose itavuga rumwe na leta amoko yose bashizeho umuhari Arusha n'urunani rwo guhagarika ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza umuhisi kitari cubahirije itegeko na rimwe mu gutunganya imyiyerekano yahavuye bamwo igandagurwa ry'abarundi sinzi biyamirije ico kiringo harimwo n'uwahoze atwara umugambwe IPD zigamibanga Zedi Feruzi igenekezo rya 2023 Rusama umwaka wa 2015 nkuko tubandanya tubisoma muri iryo tangazo. Zedi Feruzi imbere y'igandagurwa ryiwe yari yahamagariye abanyagihugu bo kumusaga eka n'abarundi bose kubandanya imyiyerekano kugira bankire Nkurunziza umugambi wiwe, ariko ubutegetsi buca bumurabira n'ingoga buramugandagura kwibaza ko bizoba birangiye. Yamara abarundi bari bariyemeje no gupfa kugira amasezerano yarusha yubahirizwe hamwe n'ibwirizwa shingiro ryayakomokako. Bati kuri ivyo umugambwe IPD zigamibanga wifuje kwibuka iyo ntwari Zedi Feruzi yagandaguwe n'abasi b'u Burundi ariyo ntwaro ya CNDD-FDD ikiri no ku butegetsi gushika uno munsi, gusaba ubutungane kuri Zedi Feruzi kuko ngo bitebe bitebuke n'icibutso ciwe hamwe n'abandi barundi bagandaguwe bunyamaswa kizoteba gishingwe, gusaba ko abacika cumu bari kumwe na Zedi Feruzi ko bokingirwa aho bari hose, ariwe Ezekiel Ndayisaba na Bireha Jean Baptiste. Umugambwe IPD zigamibanga wamenyesheje amakungu ko amatohoza kwigandagurwa rya Zedi Feruzi ariko arabandanya na sentare mpanavyaha CPI kugira imenye abateguye iryo gandagurwa n'abarishize mu ngiro kugira ngo bitebe bitebuke bazoje imbere y'intahe. Mu kurangiza iryo tangazo uwo mugambwe IPD zigamibanga wibukije ko ubutungane bw'u Burundi umunsi uri izina buzikangura bugakubita intahe mu gahanga abihaye kwama bagandagura abanyagihugu kuva intwaro ya CNDD-FDD iroyeho kushika uno munsi. Iryo tangazo ryatewe ko igikumu n'umukuru w'umugambwe IPD zigamibanga Shovino mu Rwengezo kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 2022 Rusama umwaka wa 2024 i Buruseli mu Bubiligi. Albert Maheke urakenuye. Mu mpunzi naho abarundi bahungiye mu ikambi y'Induta mu gihugu ca Tanzania barasaba ababijejwe ko babafasha bakabakura ko uburongo y'abasungusungu kuko abangamiye ubwigenge n'uburenganzira bwabo co kimwe n'ubuzima bwabo. Ni nkuru dushikirizwa na Odas Kabura. Uwo abangamiye agateka k'impunzi n'agateka kazina muntu muri rusange imikambi y'impunzi Induta mu gihugu ca Tanzania azwi ku mazina ya Nkeshimana Claude akuriye abafasha gucungera umutekano w'impunzi muri iyo kambi abo bita abasungusungu. Nkeshimana Claude mu guhungabanya agateka k'impunzi z'abarundi abikora yitwaje ububasha afise afatanije n'umwe mu bo arongoye nawe nyene azwi ku mazina ya Octavia Rutayega. Amakuru ava Induta akatumenyesha ko abo bagabo bompi uko ari babiri bihagakiza bakoresheje akigezo ku mpunzi iyo hagize uwo babonana akantu kovamwo agafaranga bakoresha uko bashoboye kose bakamwigenza ko bakamupfungisha mu ntumbero yo kugira yibwirize agire ico abaha abone kurekugwa. Ubundi buryo bakoresha mu guhonyanga agateka k'izo mpunzi uyo Octavia Rutayega akoresha igikeye mu kurenganya uwo abona ko hari ico afise yifashishije ipikipiki y'akazi. Bamwagiriza ko akoresha iyo moto mu gupakira akantu kose k'imari yambuye impunzi, abatera ubwoba ababwira ko bariko barakora urudandazwa batafitiye uburenganzira. Amatwi adusumira Octavia Rutayega yoba yagiye mu gihugu ca Tanzania imbere y'umwaka wa 2017 agiye guhiga akazi ava ku ivuko i Burundi. Amaze kugera muri ico gihugu ahava afatwa nk'umutanzania, mbere akaba yarahawe n'ubwene gihugu na mugenzi we Nkeshimana nawe nyene bivugwa ko akomoka mu Burundi. Inkomoko yabo bose tukaba tukibatohoreza. Impunzi z'abarundi bagasaba abaserukira leta ya Tanzania Induta kubakura ko Nkeshimana Claude na Octavia Rutayega kuko babangamiye ubwigenge bwa
bwabo n'agateka kabo. Twibutse ko impunzi z'abarundi basigaye mu buhungiro mu gihugu ca Tanzania baharurwa mu bihumbi 111 amajana 747 batse indaro muri ico gihugu kuva mu mwaka wa 2015 aho mu Burundi haduka indyane za politike zifatiye ku kwihagira ikiringo ca gatatu bikozwe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Odas Kaburo urakenuye, ariko kuri iyo nkuru nyene ndanakumenyesha ko amashirahamwe 20 na Radio Peace FM y'ugwaruka irimwo aheruka gushira ahabona urwandiko rwiyamiriza amabi akorerwa impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania. Kurikira Leopold Sharangabo, umwe mu bashize umukono kuri urwo rwandiko. Amashirahamwe y'ahantu gataya kazina muntu yasohoye urwandiko mu ntumbero yo kwiyamiriza ihohoterwa rimaze igihe rikorerwa impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania mu ntumbero kuzihungura ku nguvu. Ayo mashirahamwe ariyamiriza ibikorwa byose bigayitse bihungabanya agateka k'izo mpunzi z'abarundi, haba ibikorwa by'ubwicanyi, gufunga igusa, konona imirima yabo, ko igikorwa cose bokora co kwiteza imbere mu ntumbero yo gusahiriza mu bifungurwa by'intica basanzwe bahabwa. Ayo mashirahamwe ariyamiriza ingingo zose zimaze igihe zifatwa na leta ya Tanzania, haba kugara amashuri canke ibitaro, hamwe n'ingingo yo gushiraho ikingo ntarengwa c'uko abarundi bose babahungutse kandi habonyanze amategeko agenga impunzi. Ayo mashirahamwe aratera ivyatsi imyifato y'abategetsi ba Tanzania n'abakozi ba ASEAN bamana ntabyo bariko baratera ubwoba impunzi mu majambo bakoresha mu manama ko utazohunguka zibonera ko canke azogirirwa nabi. Ayo mashirahamwe kandi ntiyizeye na gato imvugo zihumuriza impunzi z'abarundi zakoreshejwe n'ishirahamwe ASEAN ku rwego rw'akarere mu rwandiko bashize ahabona kwa 22 Rusama 2024 ivuga ko leta ya Tanzania yemeye ko impunzi z'abarundi zitazohungurwa ku nguvu ngo kubera ko babonanye bakaba baravuganye, ariko twebwe ntituvyemera kubera ko ibikorwa byose byo guhohotera impunzi mu ntumbero yuko zotazikomoka byarabandanije. Ayo mashirahamwe nyene agasaba ivyihutirwa leta ya Tanzania ikwiye kwitwararika harimo guhagarika amabi n'ihohoterwa biriko birakorerwa izo mpunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu nyene ca Tanzania. N'ubunyene tumwumvirize. Kuri ibyo byose rero amashirahamwe yateye umukono kuri ubu rwandiko arasaba ibi bikurikira: kuri leta ya Tanzania guhagarika ingingo zose zo guhohotera impunzi z'abarundi biboneka ko atakindi zigamije atari kubahungura ku nguvu, kubaha amasezerano agenga impunzi yonyene ubwayo yateye ku mukono. Arasaba hase kubaha no kubahiriza igikorwa bashinzwe cyo gukingira agateka k'impunzi zose ziri muri Tanzania, kwiyumvira integuro yo kwimurira impunzi z'abarundi zibishaka mu bindi bihugu bishobora kuzakira no kuzikingira. Ayo mashirahamwe arasaba ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko gukoresha ingingo zose rihabwa n'amategeko kugira ngo ribuze leta ya Tanzania kubandanya ihohotera impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu. Arasaba kandi ishirahamwe rimwe bwa Afrika gutegeka leta ya Tanzania kutabandanya ihonyanga amategeko yiyemeje yubahiriza impunzi na kiremwa muntu nk'uko yapfunditswe. Ayo mashirahamwe arasaba amakungu kubandanya kwikiranira hafi biriko birabera muri Tanzania ibikoresha impunzi z'abarundi muri ico gihugu ca Tanzania. Agasaba kandi n'ibihugu bisanzwe byariyemeje gushigikira hase kongereza imfashanyo igenewe impunzi muri Afrika y'ubuseruko kuko biboneka ko zugarijwe n'ibibazo by'ubukene n'inzara. Ayo mashirahamwe arasaba kandi amashirahamwe akorera mu makambi y'impunzi muri Tanzania kubandanya kurikiranira hafi iryo hohoterwa mbere abandanya atanga imfashanyo ku mpunzi zose atavanguye. Mu kurangiza ayo mashirahamwe aratera akamo imenyeshamakuru ibyaha byo mu gihugu na mpuzamakungu kubandanya ashira habona ayo mabi impunzi z'abantu ziriko zirakorerwa muri ico gihugu ca Tanzania. Uwo akaba yari Sharangabo Leopold, umwe mu bateye umukono kuri urwo rwandiko. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tugaruke mu gisata c'umutekano mu kanya. Kumana ko karanga mukora neza shitakure mukutohoza inkuru zitagira kanenge ababumviriza ntakuru ibashika cyane cyane mu karere kacu. Radio iseme ukwirakwiza urukundo n'umunezero.
haheze iminsi hibonekeza ibiziga vy'umurengera bitogwa hirya no hino mu gihugu ariko cane cane muri komine Mpanda aho hari ikiziga catowe mu murima w'ibigazi hamwe no muri komine Bukinanyana hatowe ibiziga birenga 30. Ibindi kuri iyi nkuru tubaze Viateur Tori haragira mu ikiziga ca mbere ni c'uwitwa Emmanuel Hakizimana caratowe mu murima w'ibigazi uri muri zone Musenyi ni muri komine ya Mpanda mu ntara ya Bujumbura. Umwe mu bikekwa yarahagaritswe. Emmanuel Hakizimana w'imyaka 40 yari umuraririzi mu mirima y'ibigazi mu matongo Muhashi muri zone Musenyi. Ikiziga ciwe cyatowe kirambitse muri uwo murima ku munsi wa gatatu mu gitondo. Ku bw'amasoko mu bijanye n'umutekano yoba yishwe anizwe amatohoza ariko arakogwa yashitse kwihagarikwa ry'umwe mu bo bakorana afungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi ca Mpanda. Ahandi hatowe ibiziga ni muri komine Bukinanyana hatowe ibiziga bitari munsi ya 30 vyambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo mu kibira. Ibi biziga bitari munsi ya 32 by'abantu bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo FARDC byatowe mu ishamba cimeza rya Kibira ku ruhande rwa komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoki. Abararira iryo shamba nibo batoye ivyo biziga mu kiringo kitarenza ukwezi. Intwaro ntiyakana kandi ntiyemeza ayo makuru. Ivyo biziga 32 byabonywe n'abararirizi b'ishamba byatowe ku mitumba 2 Nderama na Kiruhura ni ku birometero bishasha bishika 10 uvuye ku rubibe rw'u Rwanda gushika ubu. Amasoko asigura ko bigoye cyane gutomora biranga abo bantu bitwaje ibigwanisho, ariko rimwe mu masoko yo mu gisirikare gigana ko boba arabagwanyi b'u Rwanda bacumbitse muri iryo shamba cimeza bihana urubibe n'u Rwanda igihugu kibanyi. Ntambara zahuje abasirikare ba FDN n'igisirikare cy'u Burundi n'abagwanyi b'u Rwanda mu misi iheze yahitanye abantu benshi ku ruhande rw'abo bagwanyi, bivugwa n'isoko ritashatse kwivuga umwirondoro. Ayandi masoko avuga ko ivyo biziga ari vy'abantu bishwe mu gihe bagomba kwinjira mu Rwanda biranka. Abanyagihugu baba ku nkengera y'ikibira barafise ubwoba ko hazoba ugukurikira abo bagwanyi. Tumubajije musitanteri wa komine Bukinanyana asa n'uwahunze ikibazo, ntiyemeza canke ngo ahakane ayo makuru. Christian Nkurikiye yemeza ko ibiziga bitaramenyekana biguma bitogwa muri iryo shamba rinini cimeza. Indongozi z'igisirikare zikorera mu makomine ya Mabayi na Bukinanyana ahana urubibe n'ikibira zishuye mu majambo make bati abasirikare bacu barakwiye nta numwe abuze. Viateur Tori haragira mungu nawe ndagushimire. Ahandi hatowe ibiziga ni mu ntara ya Makamba aho hatowe ibiziga 2 mu kiyaga Tanganyika. Ibyo biziga byose ni by'abagabo ariko batashoboye kumenyekana. Byatowe ku muhingamo wo kuwimana uheze mu karere ka Arimbo muri komine Nyanzarake iri muri yo ntara nyene. Ibyo biziga byabonywe ubwa mbere n'abahita biriko birareremba ku kiyaga Tanganyika hafi y'ibarabara ry'igihugu nimero 3. Kimwe muri ivyo biziga kikaba cari camaze kononekara. Abajeje intwaro aho muri ako karere bavuye batunganya ifu bwa huti y'ivyo biziga. Dusuzera amakuru mu gisata c'ubutunzi aho miliyardi 3 arizo zimaze kumenyekana ko zibwe mu guhembwa abantu batari kubuzi canke batakibaho. Ivyo vyamenyeshejwe n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga hari kuwa 29 Rusama uyu mwaka ku munsi w'ejo mu nama yakoresheje abajeje gutunganya akazi n'abakozi mu bushikiranganje bwose bwa leta. Muyabaga yamenyesheje ko muri ayo mafaranga yose miliyoni 52 gusa arizo zimaze kugarukanwa kuri konte ya leta, akaba yatanzwe n'abantu bishikanye bakamenyesha ko bahembwa amahera atara yabo. Umushikiranganje akaba yanatanze iminsi 30 kugira ngo abakozi bazi ko bahembwa amafaranga batakiri ku kazi canke bahembwa amafaranga y'ubuntu y'abantu bapfuye
babe bishikanye bongere basabe ikigongwe hama bayasubize. Inyuma y'ico kiringo abazofatwa batabikoze bazofatwa nk'ibisuma vy'ivye leta. Naha rero dusozera amakuru twabateguriye, mwakoze mwese mwayakurikiranye. Kimwe n'uruganda rwa Radio Kivu Mizwi y'Igihugu rukagurwa kwitanga rutiziganya kugira ngo muronke amakuru atosoye neza. Ndeka shimire Chanel Ntarizo ari mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Geoffrey Kango nako ndabashikiriza mu nkundire duhane sango ku munsi w'ejo nagawara.